Murashaka kutubwira mu majambo make tennis table abantu batayizi ni iki n'umukino bakina gute mu kinishiki ari umuhungu aba yambaye ikabutura sije ni ikabutura ari umukobwa ashobora kwambara ikabutura cyangwa akambara ijipo sadebo muri gihe yindi tennis murabona bambara amashapo namwe mwambara amashapo donc kwa dukinira indani dukinira ahantu hugaye atazuba ataki nta shapo wamba donc umuntu yemerewe kwambara ibintu yifunze no musulman gusa kandi nyine bani niryohe ariko ikina kugira biryohe kandi genre ni apa kuryoherwa nta kindi ushaka none n'ubundi nubwo ndetse mbona intérêt nubwo sauf haje nyine tukaronka nka sponsor yo gukina hanze ni pong gusa nyine kwa niryohe n'ahandi donc ping-pong turakeneye abadufasha sikindi badufashe mu equipement donc mu buryo hama mu buryo nabadushigikire mu kudushikira mu kudufasha gusohoka ko hari chaque fois hari amasorti aba mugabo. Salut guys, murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimira Imana nkuko natwe dushimana muri BR. Ni Flora ya Munezero kuri micro. Comme d'hab, nkabandi ngaha murabizi ko je ntigera nicara nandi je nyene namva mfise abahembite, namva mfise abantu tugira tuganira. N'ubu niko vyagenze. Uno musi ndafise abatumire nasanze ahantu abatumire kubera yuko nije nabasanze. Uno musi nje ndumuyenzi. Nabasanze ahantu bariko barakinira nabakinyi kugira ngo dushobore kuganira. Nashaka rero ndabaha ikaze babanze bidondore abatwumviriza abakunzi bacu hama dushobore kuganira. Dohere ngaha kuri mutoya sivyo? Jenny twadushima Antonella. Eduza. Jenny twadushima Antonella. Antonella. Genre. Tukiro pati. Okay, Antonella urakomeye amakuru yawe urabibona nibaza ko muri ko murabibona ngahe nyuma yacu bariko barakina no musi twaje ahantu mu bintu tutari bwigera tuzamwe abantu bakina tennis table ping pong mu yandi majambo hariho tennis igayinde bayita tennis oya jean bayita tuko nta kandi kariko zijya zo kuri terre nta kindi kirenga okay tuje rero ndiko ndaganira n'aba muri tennis table ubu ni Antonella araza kutubwira ivyiwe ngaha anye ariko reka duhe ikaze n'uyundi ari ngaha mu bavugana. Nitwa Ingabire Ange Belize yego nkabandi umukinyi wa tennis table kuva kera. Kuva ryari genre uvuze kera ni kuva ryari sinokumva sinohamenya neza kwera donc ko natanga guserukira igihugu 2004 je pense. 2004 ouais. C'est mon premier sortie. Si wasohokeye yari tournoi ya mbere muri ntuze Gabon. Muri Gabon. Oui, tango. Nuba dufite byinshi duhava tuganira so nkuko mubyumvise le 23 juin nkuko ni journée olympique rero naho twacerewe turiko turakora iki kiganiro kwari kugira ngo tubyibagire hamajewe nahisemo abo dushobora kuganira atanaye twari bwigere tuganira kugira ngo batuganirire hari abantu benshi badashobora kuba bazi yuko ngaha mu Burundi hakinwa football, hakinwa basket, hakinwa volleyball, niba tukarizo zikunda kuvugwa cyane ariko hari yindi mikino ikinwa abantu mu masambi ugasanga bari mesa ahantu mugakwa hanyuma barakinye ibintu byabo biherengaho nyene abantu ntibabimenye rero nibo nashaka ko dushobora kuganira so murashaka kutubwira mu majambo make tennis table abantu batayizi ni iki n'umukino bakina gute mu kinishiki mu kukinisha bakoresha racket hama ukina abantu bangahe basi bashobora kuba ari double bari babiri numva chaque côté abari muze 2-2 cyangwa ugasanga ni umwe wowe ugaca ukina kajya akaboro batera gacya bakita gute akabali
reka na tennis table nkina jewe murashobora kubimbwira kandi hariho n'abandi bantu bariko baratwumviriza batabizi urani ingene bariko barantwenga so mumbwire bakita kabale none ko okay urambwiye yuko bashobora gukina ari double iyo makinye ari double none uwari we wese atatera kabale ashatse mukinisha utubale tubiri canke mutera hariyo kamwe abari kabale kamwe naho mba muri katwe mukinisha kamwe kira kamwe urumva hariyo tu nk'umwe agize service awutanguranye urumva acavayo agaca bisubira ubundi akina okay ntabyo ntahura binini mumbabarire mugabo ngahanye nakamubona kariko karatembera ngaka niko bita kabale romba ako kabale rero nshaka mumbwire donc basi kugira umuntu mushobore kwinjira muri terre umuntu aba afise equipment izi ndaze ko muri football mutegeza kuba hari abakinyi 11 mutegeza kuba mufise amamayo mutegeza kuba mufise iki kandi umupira muri tennis table naho mu mufise kugira avade kugira umukini aje muri terrain aba nico kimwe n'abandi majo yose ateza kuba equipe donc aba afise raquette yiwe aba yambaye tennis de sport donc équipement ya ping pong et hama donc équipement ya tennis ping pong na tuzi bategeza kuba tennis ping pong oh mon dieu donc il va y marquer la pink. Alors marqué donc c'est quoi butterfly. Donc alors butterfly marqué la pink. Butterfly, jula, tibar, lining, ibintu nk'ibyo byose. Sibyo? Hama donc ari umuhungu aba yambaye ikabutura. Sibyo? Impene ikabutura. Ari umukobwa ashobora kwambara ikabutura cyangwa akambara ijipo. Okay. Muri gihe yindi tennis murabona bambara amashapo namwe mwambara amashapo. Donc kwa dukinira indani dukinira ahantu hugaye atazuba ataki nta shapo wamba donc umuntu yemerewe kwambara ibintu yifunze no musulman gusa. Donc les musulmans baremerewe kwinjira muri ta bambaye training n'intuze n'imipira kwera no kwifunga. Okay, murabona none ndamaze kushofne kujya kuntu kabale kameze uska ntashaka waba bada mu maso nk'ubu kasanga umuntu rakatuteye karagukomerekeje canke karamenye ijisho canke ikindi kintu kumenga nakanumenga niwe ba ntigakomeye donc ni nka plastique ni kuvuga ko naho plastique naho kagutera nga nta na kimwe ntacyo. Okay, so ubu unyemwebwe jewe abona gende ni club yitwa ni club les champions. Club les champions. Les champions. None muhoramu genre kubera iki wewe basuri ngaha kubera iki muri ko murakina wowe nk'ubu kubera kuri kurakina tennis totale ndayikunda urayikunda donc witeze iki bazi kubera ngo dukinye championnat be mu bagere aho mwari pri muhora muronka amashampiyona abajyari nk'ubu muheruka gukina shampiyona ryari gukina championnat avril mars fin mars avril et 6 avril. Donc muheruka gukina muri fin mars mwakiniye he donc yari avril mwakiniye ngaha nyene mu Burundi cyane munasohoka muronka amasorti mukagenda ubu ntaherutse kweli kadaherutse kabeli watubwiye ko washoboye gusohoka wito umuntu yararenza wito sivyo none mwavyageze kuti mwarazimaze tone urumva donc kera donc kubera avant là twona kugira ko nakinye natangiye gukina joke ntabikunda munywa ndabikunda cyane biraheba na passion yanje gose cyane. Rero kera twari tumenyereye tujya mu competition donc mu mwaka uko mu competition turi eligible twateza kuyajamo ma competition yaba twa participer ashoboka yose twa participer rero ubu naho ndamenya ko ari ikibazo cy'uburyo sinzi ko ari ikibazo cy'iki ko ndinga peut-être ni ikibazo cy'amafaranga
kuko urumva duheruka competition ngira neza à part yuko hari abasohotse l'année passée muri Congo muri tournoi régional à part onya basigaye bose nta federation mufise turayifise iyo muyibajije none bagira ko ari ikibazo c'amahera c'uburyo donc bavuga ko baja muri ministère bakadodora hama bagaca bavuga ati ngo amahera yaheze iyo hageze competition iyo banose invitation ya competition bagiye muri ministère bavuga ati amahera yaheze donc kwiyungunganya uko badashaka kugira umva nta mahera babishiramo basi iyo bateguye shampiyona yo ngaha mu Burundi base biba bimeze gute dimuhamu bakinira he murahura hari iyindi migwi abandi ba club cyane muri abantu bangana gute muri bake muri benshi cyangwa ubona ko cyo gutwara tononga mu Burundi bategura nk'ubu dore kwa tournoi national sivyo ubu naho tournoi national duheruka kandi urumva tuba turi bake va kwa twakinye 2 jours tuba turi bake skippers hama l'année prochaine le 12 13 6 rien ne change tu hari indi compétition yindi izoba ngaho coupe d'ambassadeur izo compétition tuba tumenyereye diha l'année mu ngaha mu Burundi donc nizo zonyene zibiri nizo tumenyereye kenshi atayindi iyo bariko barategura amashampiyona haraza abategetsi baraza kimwe bakabona bati ibi bintu basi twoshobora kubona yuko dushobora kuja mu buryo canke byogirane ubya ni juste mwebwe nyene n'abamatere biyo ku bwanje ko nta muntu yashira mu buryo utakora kubona ukakora kugira nshiremwo ikintu ahantu nuko ndakubona uko urakora ko nta kuntu ukakora nta kuntu ukubahise uko urakora donc sans activité donc none nomenya ko uryo muntu akeneye gufasha atakora akora iyo habaye amakompetisiyo menshi niyo atuma abantu benshi bamenyekana ayo makompetisiyo aba ngaha mu Burundi yego kandi en plus de cela basi tugafata dusohoka hanze kuko kugira n'umukino umenyekane nta kuntu umukino udasohoka ntashobora kumenyekana ko hari umukino wawe habuze ikino nta kuntu twagutuma ukajya utubariza oya apana gusohoka hanze ndiko ndabaza ayo makompetisiyo muri mafise federation muri ino sivyo none mwebwe nimwe mu mwategerezwa kumenya sho nibo bategerezwa kuorganiza ayo makompetisiyo niba ariho abantu bakinira ruguru niba hari abakinira ino tutabo mukagira iyo ngaha kurya amatunwa aba navyonzi kugira ngo muninde mushikira kuri national hama zisohoke mugabo nanje navuze ngo apa hivuze meme no byo gusohoka ivyo ngaha mu Burundi bazi kubera iki kera donc ko yame nakinye kera twarafite duse ma competition ta interclub biki donc ama club meshtaho donc ko mu mwaka umwisanga mufite ama competition ko chaque club était umva mu mwaka aho tuna association tuna donc ama club ama amical ibintu byinshi umwaka wose ubwo naho habaye na competition yo gusohoka hanze uwo nibwo wowe wa mbere mu miti national mwaca bijeje avuga ati ngo nje nzosohoka kaditu oya washaka kwaza ngo nzosohoka mbwa ntusohoke okay donc kubera wawe wa mbere national muga hageze competition kusohoka hanze bace musohoka competition hanze donc babandi muri equipe nationale mwashobora guhura kandi kugira asubire kuraba yuko hari uri ushobora gutsinda urasize ya none wijajaye none ibyo kubaza gutago byagutuma ukora cyane kugira ngo ivyo bintu bishobora ntuje hasi uri kumviriza Belize ibyo ariko arambwira umega ni sans espoir kubera nta masafti muronka ntabwo wambwiye ko ushaka gukina kugira ngo uronke ubwo wambwiye ko uri kurakina ushaka kugira uzotsinde ube umumeya sivyo none kumva mu n'ubundi akahurija kuri ngaha ushaka kubera iki udasanzwe iminsi yose ukaza ukumva ko wokina kubera wambwiye kubikunda yego ireve urabikunda
muga turazi yuko mu yandi mapesivyo umuntu arashaka gutungwa n'umupira. Par exemple hariho Sada Nahimana wa wundi akina tennis mu ntozi yagiye genre ubu nyene n'umukinnyi international kandi akomeye kubera umukino wowe nawe kumva yuko bitagira etwe ukweri kubandanya ukina kandi ndabikunda nyine kuba niryohe ariko ikina kugira biryohe kandi genre ni apa kuryoherwa nta kindi ushaka none n'ubundi nubwo ndetse mbona intérêt nubwo sauf haje nyine tukaronka nka sponsor yo kugenda hanze ni pong gusa nyine kwa niryohe nahandi none umva ntibakina kugira ngo bagende gusanzwe bazobikora n'igituma ukora kugira ngo basaba abana banyu bazoguma babikunda bazoshika n'imyaka nk'iyi iwacu canke iyo iwawe bakibikunda bisanzwe ndazanje nahishora kwese kubera kiranagoye icyo twakora urumva keke iyo umuntu kugira ngo bamotive umwana kugira motive umwana ko nka jewe ma motivation j'ai été motivée par les sorties cyane hama le fait yo kubisohoka hanze icyo yatuma ndabikunda cyane ndanabikunda cyane kuburyo n'ubu nubwo ati heba ukina ping ntibinakunda même gusa ko nifuza gutera imbere ko nifuza gushika aho ntageze mu myaka yahera peu importe bakukuruka mbega muri kukuruka wumvise amagara yawe ushaka kubandanya ukina naho umuntu nk'amatunda naho mu mwaka uzi naho byamara imyaka 5 bitaragira nta bike byo kuvuga ngo imyaka ngo urarengeje ntushobora kuja mu matunda muri ping pong ni wowe état de santé yawe ugati harageze ko nuvuga ati ndahevye nk'ubunye basaba uwovuga ati jewe ngomba ndabafashe ikintu muri ping pong wowe ubona wosaba bivanye n'ibyo urimwo nuko muri kurabona nuko muri kuragirana wabona nko kugira ngo ushobore kubona kuri satisfait n'ibintu ukora wosaba hazaraba amasorti nyine tugenda tukaryoherwa tugakina cyonyine saba nawe uri kugabe nk'ubunye kugira ngo umushobore nibaza yuko umuntu wese yakora impano impano kugira ngo ishobore kumuteza imbere sivyo none donc hari abantu batunzwe turamaze kubona ubunye baririmba kugira bashobore gutera imbere ugasanga biriko kera babikora ko juste pour ça ariko ubunye bakora bikora kugira ngo baronke kandi kwari no kugira batange message ariko ubunye no kugira ngo bashobore no kubatunga kwiteza imbere nimwe namwe kugira ngo ping pong izoshobore guteza imbere umukinnyi canke umuntu arinde avuga ati jewe vraiment iki kintu kirantunze ubona aho kubiki kugira donc ping pong turakeneye abadufasha si ikindi badufashe mu ma-équipement donc mu buryo hama muri ubu buryo badushigikire mu kudushikira mu kudufasha gusohoka ko hari chaque fois hari amasorti aba mugabo kubera amikoro make yo gusohoka bikanga ko tuva ngaho ko nk'ubu hari amasorti ari prévu mais on peut pas y aller ko je me rappelle bien perezida batubwiye ko bagiye muri ministère de canteen nta mahera donc iyo ugiye bakabwira ngo nta mahera tubwire utekanye niba twasira ababona ko bashoboye bafite umutima wo gufasha ugati ubukini basirugwe bifashe no kunamenyekana basi en tout peu kundazi hari benshi batazi tennis itabi abenshi bumva ati tennis itabi ni igiki icyo kintu igiki nta nicyo bazi rero turabyiza dufashe mu bindi bihugu basoho birazwi cyane n'umukino ukinwa cyane eko urakinwa mugabo urumva hari iyindi hariho amajeu de luxe hari abantu bakina amajeu de luxe ugasanga ni umukino w'ababosi gusa oya ping pong si w'ababosi ntisohoka umukino w'ababosi ko si chef de noble oya nibyo nacyo nari ndi ni wa bose waba umukene waba umutunzi mwese murawukina si uwa wese nibaza yuko ababyumvise mwabyumvise kugira ngo uyu unyabe motive nuko yari amasore oya nyine simbesha vraiment motivation vraiment ko n'ubu umwana akiri muto n'uwo wamubwira ati ari donera ubu unyego ejo
muri la semaine prochaine bafise competition hanze je sais bien yuko ahakobwa ngo bakwakinagira yiryohe je sais bien yuko niyo yumva ejo agagiye muri competition la semaine prochaine akataha muhira agasubira akumva ko hari indi competition kandi azojamo azobikunda kandi azokuma yaje mais comme ata motivation nimwe afise kugira azobashe gukina akina ni kavuga ati ndakunda umukino nicyo gisigaye okay none nko kugendera kuzorana atari cyose kuryoherwa reka plus turakura ushobora kuwambira gukina undi mukino ugakina basket kandi none ubu ni waje uronka amasoft muri basket gusa ko nazo nyene ushobora kuzokwita uribaza ko uzokwa muri korana mu mwanya wo gukina na ping pong uzoca ubura none nk'ubu muzika uraje kubankadira abana genre badafise espoir nk'iyo kubera urumva nta espoir bafite ingufu muzikura ntimurambirwa namwe ingufu ndushobora kuzibura kubera notre club equipement irazifise nta kibazo ca equipement dufise muri club ko turashimira imana vraiment turafise ababidufashamo sivyo kandi vraiment imana nibandaye bahezagira franchement rero zirazimvye ayo ma equipement yanyu mbere genre ku rugero nk'uru akati akabali kagugwa ngaho bare autour de dollars mpuzanzigama mugabo ihaketse ko yamaze kuyigura ndashobora kubikubwira nk'iyo jewe naguze avant iyo mperuka ndaye kuri 250 dollars donc aho ni il y a 2 ans 3 ans gutyo onye umva 3 ans ke kandi aho je naguze iri isanzwe yitwa ko yo bisanzwe yiwanje nga hari yari isumba none ubusumba nebusha buza kuyo nk'ubu je mvuze nko muri domini iwacu ufise apa hayenze yizigwa ama image neza nikujya kwa kani kanwazi ko zizinje zisumashumba nikujya none ko zikoresha mu image sawa nikujya nirakete nikujya nyene nirakete rero uko genda ikini la rapidité yayo kukumete harakete ufana koza ko ukuboko bari gakigenda neza ifise amantu ze bisikare birasumbana donc bisumbana seno kakitenye n'ingeni kose okay je no vumenga nyene biragoye gose courage cyane courage namwe muzogire courage ntuzozuraza gukina juste kugira iryoherwa sivyo ubishiramo courage hanyuma maybe umunsi umwe bizotera imbere bizoce bisanga wowe mu pro sivyo uzura nako haje n'abandi mukorana kugira ngo murasiba ngo kubera kuko ubu nyashobora kuza mu yabonye iki kiganiro akaza kwaraba agasanga soho muri imigisha birabaciye siko kugenda none urashobora kubabwira abantu rero batwumviriza cyane mugira repetition kugira baze kubiraba niba ari n'abakeneye kwinjira ko na repetition ego sorry Ndabikora cyari mugura cyari na cyari ese umuntu ashobora kwinjira mwakira abantu bafite imyaka ingahe gushaka kuri ingahe tukira do mardi jeudi samedi nko bari mu vacances abana bafite umwanya bashobora kuzokina bumva bari libre bafite bumva bashaka gukina bisaba ko kamanya wo gukina mu vacances bafite mbwa bindi minsi ni mardi jeudi samedi mardi jeudi samedi sangati de 18h jusqu'à 20h ndetse ariko ubu turi kumunara samedi naho samedi ni de 9h à 12h cyangwa 13h bivana no kumenya ibintu mwakira abana bangana gute de 5 de plus si tuvuga ushika ku myaka nanje ndashaka kwinjira karibu vraiment turaguha ikaze vraiment kandi turanakeneye abakobwa none umva nozamo gute kandi mwambwiye ko sanze espoir irahari parce que on vit en espérant tunutwo tugira twiga tubaho kubwo kwizera mugabo urumva nanje nza ndafata umwanya nk'ubumbi yomba mwaje Patrick wabankoye mwaje wabankoye wagitanguye kera kandi urumva n'amasorti warayaronka ubu urumva n'amasorti murongo umva nanje noda nkiri sinamakenya yarakwiye vraiment wargiza ngane Jean Parole ngira genre nk'ibihugu maze kugenda
Gabon, Niger, Égypte, Algérie, France, 2 fois, quoi, les pays différents. Congo Brazza. urabona ko bazimaze urabibona nk'ubu ntiwumvana nawe uburoho niwabipamwo bazoza basubira Kakibana Libon na Chine numva Chine ho ni basi n'akantu maze kugura uvuga uteka akantu gakuye muri tennis table uvuga ataka sindoka ndakibagiye na gake wakuye hanze uvuga utaka nari nagakuye donc na mec qui sinayaguze hanze mais shushu urabibona rero nawe mais we nawe courage donc avant yuko nza muri no club ikora hariho donc bashaka kumfasha tous les jours donc nimba ari tennis nimba ari karate c'est avant yuko ndahazi na donc club narimo ntiyamenya ama equipment oya mwebwe mwarimenya donc club narimo yari isa nk'uko umengo witwa kuri muri club mbwa nta kintu na kimwe yagufasha parce que yagufasha ikintu atachafise kundi rero comme nihenze donc nsohotse naca nimenya muri equipe naca nigura ama equipe nkazigurira bon courage cyane muzogire courage maybe bizosubira bije mu buryo ayo masoko cyane gose hanyuma kandi n'abadoneri bagira umwete sivyo kadone uwihe but nyine uvuga uti jewe ibintu ushobora n'ama objectif uvuga uti ahantu ntegezo kuhagera aho yatageze uzohashike umbere uzonamurengane sivyo n'abandi bose bariko baranyumviriza bariya bari behind camera nyene bari so ndabashimiye cyane tuzosubira tuje kubategera kuri airport cyangwa tubaherekeje bya mwumva habaye ikintu nyine nk'akarevolution vuba cyane so abatwumvirije mushobora kugira ico mwashobora gukora kugira ngo abantu batere imbere impano ziri kwinshi impano ntiziri muri football gusa ntiziri hari abantu bashobora kwixera mu bindi bintu umwe wese rero bivanye n'uburyo afise nuko ashobora gufasha n'aho ashobora kubadodorera turashobora kuba tudafise ama information akwiye arashobora kubafasha bakorera ndimwe gufasha kubaha ama info canke kubaronderera ivyo bakeneye kugira ngo bashobore gutera imbere bakorera kuri Rouge Ngagara karibu munyumva nibagiye mikro urumva murashobora kubasanga ngaha kuri Rouge aho bakorera ni mu Ngagara ego samedi bakora mu gatondo kuva 9h gushika 13h hanyuma pendant la semaine naho bakora de 18h à 20h mugabo urumva muzora mwigire muri ville uba amabus aragoye sivyo none baterirege na nakimwe oya nukuri biragoye kugira ngo umuntu aze niyo kuraje wonye urumva ngo ikuraje ni iki ni uko ndakeneye gukina ping pong gutera gushika ahantu okay nigwa kuhaje abatwumvirije rero murakoze cyane gose ndashimiye Belize ndashimiye Donere haro n'undi twari twagoye ko dukorana yanyitse sinatoye abakobwa gusa hari umuhungu twari twavuganye ngo turavugana ariko yaciye agenda sinzi igituma ngira yatinye kugumana n'abakobwa gusa murakoze cyane gose rero mwandanye mudukurikirane mugire subscribe niba mutari abonesha kuri chaîne yacu murabona yuko turi muri domaine presque zose ntawe dukumira bose turabashikako upfa kuba waturiye akara gusa so kabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu amen muzogende no hanze